Morning Burundi. Ndongeye kubaramutsa bakunzi bacu ba Morning Burundi TV, nizere ko bameze neza aho muherereye hose. Ego turabaye ikaze mu kiganiro mushikirizwa na RD. No musi turi kumwe n'umutumire adasanzwe ariko arabikora neza. Epidey Winner wino misi ariko arabica bigacika. Epidey Winner turabara mu hit. Murashobora kuramutsa murashobora kuramutsa abakunzi bariko baradukurikirana kugira ngo ibintu byacu bigenda neza. Ewa baramutse cyane ariko abakunzi ba Morning Burundi TV n'abakunzi ba Bino abakunzi b'umuziki abakunzi b'umuziki ndundi Ya ngo mu best wa best yamaze kudushikamwo, mugiye kumenya byinshi kuri we mutari muzi, ndetse n'ibindi muzogenda muramenya bitandukanye kuri we, kuko numuririmbyi ariko arabikora neza kandi ashoboye neza cyane. Epidey Winner kuba tamuzi ninde Epidey Winner, ushobora kutubwira amazina yiwe? Epidey Winner yatanguye muziki wiwe ryari, kariyeri? Ego mazina y'ukuri ni Epidey Winner. Epidey Winner amazina yanje kuko ari nasanze baranyise narayanse. Warayanse. Narayanse nasanze ari bafasha no kuyahira. Baranyise Epipode. Epipode gusa numva wapi. Reka mpindure wa. Cyane Winner. Winner. Niyo mazina rero yanje ahubwo no kuranga mu Winner. Mvuka mu ntara Kayanza. Aho nahereje amashuri yose. Ntabwo amashuri ntahera ariko nibanje yaraheze. Kini Muziki mwawutanguye ryari? Sinawutanguye c'était en 2020. Ubona ko indirimbo yanje. Ico gihe ugitangura gukora umuziki nko muhira, urazi ko mu kibano usanga bigoye, abavyeyi akenshi na kenshi zavuga ngo umuhungu wacu aragiye mu bintu bitari vyiza, biriya bintu nivyo by'abantu banywa ibintu bitari vyiza. Mbe abavyeyi bavyifashemo gute canke mu kibano ko kenshi usanga hakunda kuba ibibazo nk'ivyo, byari bimeze gute? Jewe kawaida navukiye muri famille musicale. Vyita kuko nakuze aba grand frère banje babigisha umuziki. Abakaraoke. Nakuze mbona umuntu nakuriye mu mapiano. Muri chambre wasanga hari amagitari acoustic. Nakuze renzi kuzivuza, nakuze nzi piano, nakuze nzi kuja kuri mic bakingira grand frère yari mu karaoke. Uzinza amajwi azumva warabivuga. Rero ni ibintu muhira batangiye kubi, byari ibintu babona nk'ibisanzwe. Aho bigeze ubu baranandirana n'indirimbo. Baranasupporting. Bya bintu ni sawa. Rero mvuka mu muryango w'abastar abasani. Yego kabisa. Okay, Epidey Winner aratanguye kwiyumvira ibintu byo kubega kugira ngo wiyumvemo ko utangura gukora umuziki. Ati je Epidey Winner numva ko shaka gutangura nyene kuri mu muziki wanje, byakujemo gute? Wabyumvise gute? Numva ni grand frère amusani afite muziki twara kompozanye muziki muhira nkiri umwana imyaka 8, 9, 10. Ugasanga ariko turicara hamwe akambira for example akambira ati ntigira amajambo aherezwa na ra. Sinzi ko biki mysteri ya kera, amarap ya kera. Kera bari ngo tuje turavangora nk'ibyo. Cyabibona. Ugasanga nakuriye ndi kunkurira mu to kumenya kubandi. Rero gusa kubera nari n'umunyeshure urumva ntabwo ibyo muziki nabyitaho cyane. Target yanje ari shuri.
ariko kuva mpera igishure nabonye ata kindi kintu, nabonye ata sinzi ko yari impano nyine ariko irambiramwo, ariko nabonye ata kindi kintu co hita gikurikira atari umuziki. Numva ikintu ca mbere naciye nkora nabaje kuja mu studio, kandi vyabaye gukwegera ko vyari ibintu vyoroshe cane. Aho ni sawa cyane. Epidemina aragiye mu muziki araririmbye, atanguye gukora indirimbo y'amasanamu meza cyane yitwa Fast. Indirimbo yari yambaye nk'umwami nka twovuga Farao. Farao yari indirimbo ifise amasanamu meza, indirimbo yari ifise creation ya fresh mwambaye neza. Mbega wiyumvise gute kijya gihe utanguye kubona ko utanguye gukora nyine clip nziza, ukabona nyine utanguye ibintu bitanguye kuja ku rundi rwego? Mbega kijya gihe naho byari bimeze gute? Kiye gihe navuga yuko ari indirimbo yarigira nka kabiri uko nari nkoze ya video ya gatatu, indirimbo ya gatatu rero yari no mu ntango y'imikoranire mishasha jewe na management yanje sanzwe mbaryana. Abo niho wari ukironka? Nari nkironka, kuvuga navuga yuko ni indirimbo imwe mu zo navuga z'amaraso mashasha yo muri kariyeri yanjye, kuko izindi zo muri before nakora nari muri kariyeri solo, nari umwe nta fashion nari mfise, hari gupambana nani ntabwo nari ntuje, byari ibintu byinshi. Ariko impamvu umuntu ayibona kujya niko hariho ingufu zari ziriye. Beko abakwine video batari basanzwe nk'umurimbyi ari karaza kenshi nk'abaririmbyi basanzwe bakora undi rwego barabura ibintu by'abakwine video. Mbe nkawe ko wakoresheje abakwine video badasanzwe, mbe wari wabakuye ko bijya ibintu tutabimenya? No babura gute? Barabura video z'abakobwa, barababura ngaha baba babuze bakavuga ati twarabuze abakobwa beza dushobora gushira muri iki, ariko wewe waje ku nguvu zidasanzwe. Kandi abakobwa beza ushatse kuvuga abakobwa nyine baje abakobwa deja umukobwa uramutera makeup agasa nk'uko uzipfa. Rero nta bakobwa mubi, nta bakobwa mwiza. Umaze kubona imiziki y'imi Nigeria? Ni Nigeria ndatsibo. Baje abakobwa bavuga ko ari beza, ari beza. Oya, hari abakobwa baba modo, usanga ari babakobwa baja mu bintu by'imideri, usanga ari ibintu nyene aba bakobwa usanga bamugira rero mu modo. Bamugira mu modo bivanye na style uri kuraririmbamwo. For example, nk'ijya ndirimbo yari ya style y'igifarao, urondera umuntu atera makeup akaba utajya makeup y'igifarao, ana zijya makeup za kera ukuntu zaba zimeze, sanga nk'ingohe zigera hino ya abantu bacabaye. Rero babivana n'indirimbo ukuntu imeze. Hari n'indirimbo ushobora gukoresha nk'abanyamwema. Abanyamwema. Hari indirimbo ba Harmonize usanga bakoresha ibikuru. Ijyani bayita creation, siko baba ari ibyo bivuga. Creativity ni creation. Rero bivana n'indirimbo ukuntu ushatse kugera. Gukoresha abakobwa b'inzobe, gukoresha ati abakobwa birabura. Bivana n'uko. Oya nivyo rero. Abakobwa mwiza wabasaba. Oya basi hariho nk'umukobwa dufate basi en general nk'abantu bose ko tuba tubizi ngo wa mukobwa abafise igisusu, inzobe, ahagurutse, wa wundi bavuga ati ngo nyine ari muri video. Reka twese abantu turashobora gushira muri logic bavuga ati nyine ujya muntu vraiment. Ndakubwira ikintu. Muri no muziki yacu wihenze ukavuga ngo ndondera umukobwa mwiza, uravye ibyo bintu kuravuga. Bavuga ngo niwo mukobwa iyo atoka muri video usanga wihenze. Kenshi abantu barabigira, abarinze barabigerageza ariko bikarangira baponye wakoreje umukobwa mwiza. Kubera iki? Yagiye kuraba umukobwa afite igisusu muremure, akanzwe n'inzobe, ariko umva acafata ivyo nyine abarivyo ajana muri video. Ko muri video ujya ni mwiza muri society, ntabwo ari mwiza muri video. Arashobora kuba ari mwiza uko ariko atazi no kwatinga. Usanga niyo abakobwa bagera kuri kamera, tinya kamera, usanga nta makeup afise. Rero umukobwa uwo ari we wese aratoka muri video, bivana n'ukuntu video gusa ashatse kugera. Nizere neza cyane yuko abaririmbyi bahora bagira ico kibazo basobanukiwe. Nibaza ubu nta muri byo zosubira kugira ico kintu ngo yabuze abakwine video.
Epidewina arabitubwiye ni creation mu bisanzwe. Creation nta bintu byata. Epidewina araduhaye indirimbo nziza kandi yitwa Mwishayo, indirimbo yanditse neza, indirimbo yakunzwe bidasanzwe kuri TikTok, yarakorewe ama challenge menshi ndetse nuno munsi ari abantu bakiyumviriza igifise akanovera. Mbega Epidewina ijya ndirimbo yagutwaye igihe kingana gute uri kurayandika, uri kurayitegura ko ifise akanovera kadasanzwe? Iyo ndirimbo bavuga akanovera. Tundi tuntu waba warashizemwo tutazi cyane. Akanovera ariko rimwe mukumva je zose indirimbo zanje zose zifise akanovera ariko. Yego mugabo ijya ndirimbo abantu barayivuga yuko ahubwo byarantangaje kubera ni indirimbo cyambere ya nyoroheka. Sinzi ko ugerageje kuyumva ni indirimbo cyambere gusa amajambo make. Amajambo make cyane. Makaryosha ariko. Ayabishe nayaye. Oya yego sivyo ntayabisha hari ariko hari igihe ushobora gukora igikorwa. Ahubwo vuga ati namajambo baragukoze nko ku mutima. Yego bro. Ubundi ho yose ushobora kujya kwandika muri studio kwandika muziki. Akora clip gaso. Zineza kwa amajambo abishe. Yego. Gusa amajambo akora ku mutima Urya ndimbo yakoze ku mutima abantu benshi ngira nawe najewe ndimo vraiment ndabise n'abagenzi bayikunda bakunda kuyumviriza cyane. Indirimbo feedback yawe ndayironka buri munsi. Hari igihe mbyuka nkasanga popular kuri TikTok yongeye abantu bongeye kuyikunda cyane. Na bisanzwe TikTok hoho yaramaze kuyigarurira. Yego. Bavuga yuko indirimbo yakoze ku mutima abantu benshi. Naje byarantangaje. Je nararinze ibintu byanje, nararinze true story yanje. Kumwe sanga true story ndayisangiye nawe. Yari true story. Yari true story. Indirimbo Mwishayo yumvise neza. Ushatse kumenya n'ikijya ndirimbo. Mbe Mwishayo je hari abantu bagiye barambaza ati mbe Mwishayo ni hehe? Ishayo ati ntitusobanuke mbe Mwishayo ugerageje gusegura nka bakunze nyene bakunda kuyumviriza cyangwa bagira ico kibazo. Mwishayo ni kuvuga iki anje mu bisanzwe? Mwishayo. Mwishayo nese kirundi. Amurundi. Zero umenga ni hahantu barakunze ukagwa niko no bivuga sinzi. Ni TV ni Morning Burundi. Gute mutazi kirundi. Oya ikirundi nyene turashobora kwa twarakivukiyemo ariko gasanga ntituzi utuntu twose urabizi ko ikirundi ari cyinshi. Ngo no mu Faransa bari gukora. Rero Mwishayo je nibaza ko ari kirundi. Mwishayo sinzi ko akuriye ruguru. Wakuriye ruguru sinzi kuri ruguru. Je sinakuriye ruguru vraiment ariko rero abantu bakuriye ruguru barazi sinzi gushaya. Gushaya. Inka zirakunda gushaya, twakuze nkazishaya cyangwa imiduga. Kujya imodoka ishobora kugwa. Uharutse kwa. Ni burya nyine. Oya mu rukundo nari nimba ati ni kwa kundi. Okay, nizo nakunda gusigura. Rero inka yashaye. Ndayibonye inka yashaye ndayibona. Inka yashaye. Umva yaguyemo. Ibaguye ahantu, ibaguye mu ishaye. Uruvuga ibaguye ahantu bigoye kwivayo. Nibyo. Bigoye cyane kabisa. Uruvuga biragoye. Nk'iyo umuduga we waguye mu ishaye. Ego. Barinda kuzana ngira ubundi muduga kugira ngo ushobore gufasha nibyo birabo. Kuvuga usanga bigoye cyane kuva. Rero iryo jambo kandi Mwishayo rakoreshwa cyane muri gospel. Mu ndirimbo z'Imana. Kuvuga Mwishayo y'umwasi, Mwishayo ya Satani. Ni kuvuga nari Satani yari yarantwaye cyane hamwe ntukwikurayo. Imana irazinkurayo. Bisigura ko Mwishayo n'ahantu kumbe ni jambo ry'Imana mamuri. N'ahantu ushobora ni ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza mu bamu. Nuko gusa abantu bacisha mu zindi nzira zabo. Bivanye n'ukuntu bumva ibintu cyangwa ibintu babayemo. Nayahandi imiziki yanje n'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza. Rero Mwishayo ikintu nashatse kuvuga navuze ati naravuze n'umwe ntaramisha. Sigura ko navuze n'umwe ntaramisha y'urukundo. Y'urukundo ni nta muntu arajya mu rukundo muvuge ngo shaka mu yararozwe canke baramuhaye akantu baramutamitse yego hajya araba ari Mwishayo. Ni kuvuga bari abageze kuri ya step adashobora kuyikontrola, adashobora abageze muri cya kinogo adashobora kubayo. Ati karabaye nyene bimwe bavuga ati kabaye.
hajya ni mwishara vuga rero iyo mwayihanye iyo mwahanye imiti mushaye sima mwaguye mwishara wa muhungu ndizira byoroshe ni kirundi yego bro Okay, Pidewina arakoze bizoza ni indirimbo ifise amavyuzi adasanzwe mbere mu minsi mike ya nkomezi ataniza bikwije miliyoni mu mezi atandatu mugende muyirabe ni indirimbo igeze ku bihumbi 740 mu mezi ane gusa ni indirimbo ikoze neza mbe Pidewina ijya ndirimbo bimeze gute mbega kuba ubonye no munsi kubisa ikiririmbo kigakubita amavyuzi ibihumbi 700 na vuba bishobora no gukuza miliyoni ugiye vuba kuja mu mamiliyoneri mbe ubyumva gute nk'ubu cyambere hariho umuntu agitangura ibintu hari ibintu babona nk'indoto cyangwa hari ibintu umuntu abona ko bidashoboka ariko Chris ukakora cyangwa se Chris ashiramo kuhaje bijya bintu ubona nk'indoto nibona ko bitabaho nyene nibona ko bitabaho tangura kubona ahubwo ari ibintu byanze nicyo kintu byana abantu isi nta kintu kimwe kidashoboka iyo gusa ufite target iyo ukoranye ishaka ibintu byose birashoboka jewe ntabwo nari nzi ko no kuri indirimbo bakwiza kabisa yego kabisa urumva hariho system twakoresha kera tutangura umuziki wakora indirimbo ndibuka nkikorera kwa Clovis Pro yarigeze twarabaririmbye bashika kuri batatu yarigeze kutwemerera video avuga ngo umuntu azokwiza igihumbi nkabyutse ndamukorera video igihumbi cy'abamuraba kuri YouTube kandi hamwe mwumva nkumenga numugani kugira ngo ico gihumbi ati cyo gihumbi cyo genda gute igihumbi utagutenora bwa n'abana igihumbi kuri kundirimbo usanga araka audio chaka video lyrics sanga kusaba abone 49 urabwe n'abantu benshi ugira mu majana 2 kandi aho wacobona ko kaze mu majana ico gihe wacobona ati hano kuza stade abana majana 3 n'abindi abantu baje bakora amateka rero kugira ukize igihumbi umva mena ndo wacu post congratulations rero indirimbo irinzigira mu miliyoni urumva ko ni ibintu biteye n'ubwoba bro ni ibintu hano muri industry tubonye vuba cyane oya cyane bije vuba nkayo wacu gukwiza miliyoni kare byari bije vuba cyane rero agusubu biroroshe none nova kuzo ubu ugeze ku 30 hafi n'indwi by'abagukurikirana ku rubuga rwawe rwa YouTube mubandanye mumukurikirana ni Pidewina arafise impano kandi ari hano ari karagira kandi byose bizogenda neza Okay, Pidewina Djibouti Classic ari ikintu gishasha duheruka kubona mbega Djibouti Classic avuze iki kuri wewe ko tuzi hari umu producer kuri wewe bimeze gute producer Djibouti Classic ni producer mwiza producer azibyarimo producer afite target producer afite indoto na producer afite impano ikomeye abantu batazi hari igihe ugira impano nka byajyamo twakuze twumva mu kibano kirakeye abantu mu bana societe ntibimenye cyane nyine niko bimeze ahantu hose nubwo bukora bimeze gusanga nyine bakengera nubwo bukora ibintu byiza hari handi bakwiriye amazi barana gutinya zata cyo producer Djibouti Classic ni producer mwiza tuko turanakorana afite projet nyinshi kandi muranabyumva ko agataci kiwara ka pesa twarabonye amafoto adasanzwe ariko aratradinga Pidewina yahaye ikado idasanzwe ibintu tutamenyereye ko baririmbye bakorera mu producer wari mbere ibyo bintu byagenze gute kugira ngo ushobore kumuhiga amahanga ni vene ko ndavuga iyo umuntu akoze neza arashimira nabonye ariko arubaka studio yiwe producer Djibouti ariko arubaka studio navuze ati kandawe ngicyo nterereye muzika abantu bakawukunda barakunda touch yawo afite n'izindi projet nyinshi ati why not nashobora kuguterera nyamburi ko ubaka nawe studio mu buryo mu byo mfise
yego ya niyo mpamvu that's why mwaza mu biki ni ibintu byiza cyane kandi undi bazatangiye gukora studio yiwe isa n'iki numva ko ni byiza cyane oya n'abandi barimvyi bakomeze kumushyigikira kuko arashoboye kandi hariho benshi amaze gukorera n'indirimbo zimaze gukwiza amabyiza atari make nabo barabe bagume bakora babandanya bamushyigikira mu mpano yiwe ndumva kandi busanzwe muva hamwe siko burya kandi abantu bava hari ahantu mu Kayanza bifatiye y'indasi capital aba producer abaririmbyi ubu ni Kayanza Flavor yego hari ikindi gishasha duheruka kubona kuri Epiday Winner ni Shayo Remix collabo confirme umusitari wo mu Rwanda iyo collabo yaraheze iri muri projet bimeze gute ko collabo iriho ariko ntabwo nabamenyesha nyine ngo twayikoranye ariko yarakozwe yaraheze izozana n'amasanamu canke amasanamu ntarakorwa ariko audio iriho abo twitega cyakora amasanamu no mu buti kuja kundi nta mudasanzwe wo twibiri bango umuririmbyi canke nakabanga wigumice nakado ariko dukado nyene bahamashana ari ibintu bitangaza ko nyene biza kubashikira byabishe bara ariko bamenye ko indirimbo bakunze mu cyayo ifise remix yayo n'umuririmbyi kandi akomeye wo mu gihugu cyayo cyane anytime shobora kwireka ni byiza cyane nk'abafana bariko baradukurikirana ndetse n'abafana ba Epiday Winner muriko muravyumva yuko ari karagerageza kugira ngo ashobore kuguma turyohereza bishasha atuzanira ibintu bishasha bimeze neza ibintu by'amavuta ni vuba aducayemo akandi karimbo bise aba besto hajya ngo umubesto basumba umusheri niko tuvyumva sinzi nibyo siko bimeze newe nta besto ufise wewe jewe sinzi ngira niko ntaramuronka ndabingene bimeze wo tucishize ku mayabi biba bimeze gute nk'abantu tutabizi nyene kugira ngo dushobore ku umubesto aba besto bavuga gute mamubanye gute umubesto ni wa muntu azi ibintu byose azi amabanga meme n'umuvyeyi wawe atazi ico coco hari umuntu ushobora kubibira ibanga nawe ndabizi ko bahari ushobora gusanga hari umugenzi wawe azi ibanga bashiri wawe atazi ibyo nivyo kabisa na mukuru wawe atazi ariko ugasanga niwe wama wibwirukanye kenshi niwe mwaba muri kumwe ari ntacyo mupfana ayo mu best of vraiment nari banyasanze nko muri iki gihe ho narabonye mu best nk'umukobwa hari igihe usanga uzi nk'amabanga bakundanye nk'umusheri wiwe ugasanga mu best urazi buri kimwe ndetse nk'umusheri atazi ngira uko bimeze uradutayemo aba best indirimbo ni na best wa sheri wawe murakorera ku ibintu byinshi nzi murakomeza kutubera aba best muzoba munamubera n'umusheri numbe muhabe sheri kandi sheri ni step ya kabiri havuye best sheri rero ibintu bya sheri biraciriritse cyane sheri nk'ibyo nta nibyo noja mbe Epiday Winner ziya ndirimbo yandika ko ziba ziryoshe zirimo akanovera mbe bijya bintu bimeze gute uzandika ni uziyandikira canke ho bari wundi muntu twaba tutazi yo babandikira cyane umuntu yandikira ni mwebwe muziyandikira umuziki nije nawe yandikira kandi sinumva oya kuri wowe urashobora kumva umengana ibisanzwe cyangwa kumva umenga nyene ko kenshi ni story imiziki yanje ni story kenshi ndakuririmba nk'ubu ijya besto aba besto ufise noneho wavuze ko nashyire wanje no besto sinavuye ko byerekeje mbayeho erega ibintu sivyo kuri interview gusa nyene no mu buzima busanzwe abantu rero nimwe bamwitiranya ibintu bya abafana byo baravyiharaje kumva umenga umu artiste cyangwa se umuririmbyi agiye kuri televiziyo cyangwa kuri radio akavuga iby'umuziki muri jewe kariyeri yanje ndirimba ubuzima bwanjye ndirimba ibintu by'iwanje yego nyamba ushatse kumenya umviriza imiziki yanjye umenya ubundi
Ego. Epidemi hariyo iyindi nkuru shasha iriko iratredinga gatoya sinzi mura tubabarira twagomba tubabaze twumve ko arico mwoba mubizi ko cyari mwotubwirako ariko no kamaze imisi kavuga kuri izo social kajanye na influence umu influencer ngo numara ngo aba yifotoza afise iPhone ngo ashobora kuja ngo kuri hoteli nziza bakifotoza bagapostinga ngo kuri Instagram mbe ku bantu batazi influencer icarico wowe uko uba uzi icarico kugira ngo ushobore kudusobanurira nk'abantu batazi ako kazi influencer ntabwo ari iPhone foto nziza cyangwa guposta Instagram gusa mu bintu biranga umu influencer cyambere kwisi tugezemo cyangwa se aho tugeze ubu yego isi y'iki gihe hari ibintu biranga umu influencer cyambere umu influencer arangwa n'iki ni imbuga tugeze kwisi kwisi ya Facebook na rezo social umugani wa muririmbyi ubu turi kwisi ya Facebook na WhatsApp ya Facebook na WhatsApp niho urudani niho badandariza niho bamamariza ibintu niho bakinira urusimbi niho bakura amahera yo kurya rero umu influencer mu vrai ni umuntu aba azi gukoresha izo mbuga ni umuntu aba ari update aba ari kuri izo mbuga ikindi navuga influencer nabari telefone ya iPhone ko abantu bose baba basoma iPhone bacaba ba influencer y'anabarico oya niko kibazo cyari cyabaye kijanye n'itegurwa ryari ryabaye ku radira aho ntashimye kuvuga bariko barategura ivyo bintu haravuzwe amajambo menshi atari make ndetse ku banyamakuru cyane ku baririmbyi baravyidogera gose ariko ku bantu batari bazi rero anje nayo umu influencer cyari cyo ndibaza barabisobanukiwe deja ni ngombwa ko isi tugeze ko ni kurondera ni ngombwa kwanza kuba ufise cyo no kwita gute platform yego umu influencer mwiza afise na platform navuga ni nka identity mbega ni platform asanzwe zifise konyene canke zisanzwe zikurikiranwa cyane canke irinzi ba platform nuko ibikurikirana nyene platform ni umva zambuga ziri hejuru rwa ruri hejuru ushobora gucisha ku kintu ushobora gucisha ko communique abantu bakavuga ati yego ati batarinze kumviriza radio batarinze kuraba ubu ufise ikinyamakuru gikomeye numva bavuga ngo ufise ngo na TikTok ngo buri umwe ngo nubwo ufise TikTok ngo ufise ngo bagukurikirana ngo igihombi barabyumvise ni kuvuga mu influencer anje naye n'umuntu aba kwirikiranwa ku mbuga ku rwego rudasanzwe wawo ndingirayo bavuga rikijana canke ibintu vyiwe byo ba umwe atanga amakuru kandi yizewe ku bantu bari bafise ico kibazo cyo influencer ndibaza baracumvise insiguro irumvikana ari ikindi kintu gisa nico tugomba dusozerere ko epidemia gikunze kugaragara muri industry iwacu kubijanye n'ibintu bya organisation y'igiteramo tuko turaraba harabaririmbyi dusigaye dufise badasanzwe bafise impano bariko baraza abanyene ba epidemia n'abandi ariko batariko baratumirwa mu biteramo ngaha nyene mu Burundi ibiteramo biko birakorwa ni byinshi ariko ugasanga nico babona mbe epidemia ku bantu basanzwe boroganiza ivyo biteramo mbe n'igiki wohanura abo bantu bariko barorganiza batariko bararaba izo zindi impano zishushe zishobora guteramisha abantu zigashusha igiteramo mbega n'igiki ni kudatahura ko ba promoters ko abantu babategura ivyo biteramo cyambere ni kudatahura ikindi ni industry yacu kigwaye kiri kiravurirwa industry yacu usanga mutugwi usanga baraba ibintu byinshi kugira guhe giteramo baracakumirana no hariya noroside ndavyumva ariko narizanye ariko ndavyumva muri nore no muri side muri wacu mu Kayanza hamaze kuba ico kintu ngo iwacu canke dusangira ikini dusangira inzoga
ibyo bintu rero bikirimo usanga ntaho turiko turaca iterambere n'ubundi ryogora usanga abafise umuziki uri hiti avumye cyane afise impano ikomeye ariko usanga kubera atari muri za kategori ariko baramwima Epidewina aragize icavuze ku bijanye n'abantu basanzwe bategura ibiteramo ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ko harimo ibyo babijanye no kuraba kanaka cyangwa ngo tuva hamwe cyangwa ngo hari ibindi biboba bahuriye ko en general ntibashobora kuraba abarinzi bariko barabikora neza. Epidewina ati bakwiye kuraba bakaraba impano iri kirabikora neza akaba ariyo uko bimeze mane nawe ntavyubona oya nivyo mu bisanzwe niho tuzotera n'imbere none utari kuraba mu bindi bihugu bavumbuye gusa impano mu tenge ntuziyageze akarorero nk'ujya ageze ahadasanzwe none urazi ko ngaha aha mu Burundi dufise batenge abantu baneze nka tenge benshi cyane ariko barabinyura babura umenga wapi niyo mpamvu rero cyane uvuga yuko tukiri hasi cyane ntabwo turatahura icyo turi musanze yanibyo okay Epidewina nubahe muririmbyi yoba nk'ikintu novuga gute icitegererezo kuri wewe uvuga ati jewe umuririmbyi ni nka inspiration yanje mushobora kumutubwira umuririmbyi inspira ni bose ya ashobora kuba bose kavuga ati gusa umuririmbyi akora neza wese akora bien ndashobora kumukura ko idea kuko numviriza imiziki itandukanye ndumviriza imiziki y'Imirundi Nyarwanda Nigeria rero ndashobora kuba tushe n'indirimbo ngire nk'iyo muri Zimba ya nkumva iyo ndirimbo iranyinspire cenga kunda style y'umuririmbo avuga ati avuga style kuno muririmbo uragakunda cyane rero novuga n'abantu murinzi wese akora ibintu nkunda cyane akora ariko mu bisanzwe nyene twese turakunda ibintu muga hari ikintu kimwe uvuga ati jewe vraiment uyu muririmbyi vraiment hora mfuti yo numvise ikintu ciwe ati ni wa muririmbyi novuga ko ashoboye The Ben ndamukunda The Ben niwe muntu umviriza cyane no uje numva mu matwi yawe cyane niwe nkunda cyane ariko abandi nawe ndabiinspira ko cyane bose ntabwo novuga ko noguma kuri we kuko dufise imiziki y'amapiano nawe nta mapiano arakora bizigura yuko inspiration ndazikora atandukanye ndibaza The Ben nyibazoraba kino kiganiro cacu azovuga ati jewe ndavise umuntu wanyuspira hariya mu Burundi oya ni vyiza cyane kugira umuntu wespira ko hajya abantu bose bafise abantu baba bespira ndagira ndakwisabire uturirimbire gato yaka novuga kapera yaba best ni indirimbo nziza karirimbo gatangura fresh akarimbo kanarangira neza sinzi ko hari akantu woducishiza ko batugize ishumi nico utazi bro tuba tukizi ibyanyu biri loki iyo umugize lonely she call me aho mutari tuba duhari ntagwa nkoru hari ntibidusaba maniye mani aho mutari tuba duhari ntagwa nkoru hari ntibidusaba maniye mani aba besto tuba dutuje mwebwe ni mukunde gusa mwicunge waba besto tuba dutuje mwebwe ni mukunde gusa mwicunge wa muhungu wacu aradukomye yego ni Epidewina ndibaza mwamenye byinshi mutari muzi kuri we bitandukanye ndetse mugiye kubona n'ibindi bishasha nkuko mwabyumvise ariko arabategurira
hama twobasaba kugira subscribe, kugira like, share, comment kuri Morning Burundi TV, kuri TV yacu igiye kuzirabaha ibiganiro byinshi bitandukanye byiza, mutibagena epidewina wacu muguma mumukurikirana. Afise YouTube channel ni epidewina nyene, muragenda mukandeho subscribe, akomeze kubatamwo bishasha, hama ibintu bizokomeza kugenda neza. Epidewina ndibaza ushobora gusezera abakunzi bacu bariko baradukurikirana nundi musi bahe. Ewana, thank you sana, thanks aba dukurikirana cyane ku mbuga, dukurikirana ku maradiyo, dukurikirana mu buzima busanzwe, arabadutera support, abo tubana iki, abantu bashimiye cyane, nshimira cyane namwe kuba mumpa ikiganiro tuyaze, nshimira cyane na company turiko turakorana, Achieve Your Dreams, ndayishimira cyane niyo turiko turakorana kugira navuga nivyo. Asante sana kwa mwaduha. Asante sana. Morning Burundi, Uburundi burakeye.